Twatunganije igikorwa cyo kwigisha abapfasoni bize ibisata by'ubuhinga matematike na cyane tubigisha logiciel ituma batora inyishu y'ibibazo bafise mu bisata byabo bitandukanye mu bisata bijanye n'ubuhinga. Umwe wese mu rwego rwiwe twaramwigishije ibyo ashobora gukoresha kugira ngo ashobore gutora inyishu y'ikibazo kiri mu gisata ciwe. Turavye twebwe nkaho twari twatumiye baravyitabiriye ku rugero rushimishije. Twari twiteze abigeme bashika 40 hanyuma bakaba baraje. Rero turavuga ko urugero rushimishije, ariko hariho n'abashinga ntahe biga mu bisata by'ibiharuro mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza yisumbuye kwegwa master nabo nyene bitabiriye bino bikorwa tumazemwo indwi. Rero twe turashima kuko ihangiro twari twihaye twararishitseko. Mu byo twari twashize imbere kwari uguhimiriza abapfasoni n'abigeme b'abashakashatsi na cyane mu gisata cy'ibiharuro kugira ngo bashobore kuvyijukira. Twari twihaye n'ihangiro ryo kubashira hamwe n'abandi ku rwego rwa Afrika eka mbere no ku rwego kw'isi yose. Ninaco gituma twatumiye umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi bize ibiharuro ku rwego rwa Afrika akora duteye iteka akabana natwe guhera mu ntango y'ibikorwa gushika mu mpera y'ibikorwa. Tukaba twaranatumiye umupfasoni wo mu gihugu cy'Ufaransa nawe nyene yaserukira ishirahamwe y'abashakashatsi b'ibiharuro ku rwego rw'isi yose. Tukaba twaratumiye n'uwundi mushakashatsi wo mu gihugu cy'Ufaransa nawe nyene akora duteye iteka. Hakaba haraje n'abagandekazi babiri abo bose bize ibiharuro. Hakaba haraje no mu gihugu ca Nigeria Professeur Ini nawe nyene yize ibiharuro. Hakaba haraje n'uwo mu gihugu ca Senegal. Abo bose twabatumiye mu ntumbero yo gutera intege abigeme bacu kugira ngo babandanye bijukira ibiharuro cyane. Rero turavye ukuntu mwezi y'abashakashatsi ku rwego rwa Afrika no kw'isi yose bitabiriye bino bikorwa, turavuga ko turishimye cyane kuko intumbero twihaye twayishitseko. Abigeme bakiri mu mashuri mato turabatera intege kandi turabahimiriza kwijukira ibisata by'ubuhinga na cyane ibiharuro kuko nivyo mushinge w'iterambere rirama. Nta kintu kimwe dushobora gukora tudasizemo igiharuro, kandi tubahimiriza kwegera abo no kwita inararibonye muri ivyo bisata kugira ngo babahe impanuro, babereke baganirire intambamyi bahuye igihe bariko baravyiga n'ukuntu bakoze kugira ngo bashobore kuzirengana. Rero tubahimiriza abo banyeshuri biga mu mashuri mato muri fondamental no muri post fondamental kuvyijukira. Hampande y'iki gikorwa twatunganije indwi yose tegura n'ibindi bikorwa byo kujya guhimiriza abigeme biga mu mashuri shingiro mu gihugu hagati. Turonse abadufata mu mugongo, ekana twebwe dukoze ibyo dushoboye tuzoshobora kugenda mu ntara zimwe z'igihugu kugira ngo dushobore kubahimiriza bashobore kwijukira ivyo bisata by'ubuhinga harimo ibisata by'ibiharuro.